Sugar daddy turakoresha term ya sugar daddy niyo imenyerewe muri kino gihe aho usanga umukobwa bamugukura bakavuga ati papa byo haragura ubuhagarara mama n'abana mufata nabuna kuturakuze. Hello guys in my family umuryango wanje wazobaze media TV ndabaramukije amahoro y'Imana nizere ko mumeze neza jewe merereye nakavubu no kuri ndashima Imana iyo njivire ya kamera vraiment ibintu biba vyifashe muzuri so imbere ya kamera ni Jeje Jennifer umujournaliste wanyu wazobaze media TV abakunda inyuma ya kamera ndi kumwe na Prince rero nababwiye umunsi umwe nzofata kamera nawe ashakoresha ibiganiro kuko ndazi murafite inyota yo kumubona ukaba uri mushasha rero ukurikiranye ibintu biganiro bica kuri uzobaze media TV kivugo cyacu twe turi dynamique ni ikintu kibanguse muri vyose tuba dynamique rero mu kutugira s'abonner ugira na j'aime na partage commentaire yanyu ndayikeneye buri gihe kugira ngo mushishikare kunshigikira kandi umuntu abikora Imana imuhezagire Imana yo ishigikire n'ivyiwe kuko ashobora kwanyitaho so rero muri no misi Jevrova novuga gute mumenyereye ndabazana abantu bakina amafilime babantu baririmba indirimbo za gospel ariko ubuwe ndi mu buzima busanzwe rero jewe ngenda nkorera muri vyose kuko nitwoguma hahandi kamera rero ubundi mu buzima busanzwe uyu munsi navuze ati reka ntembere ngende shike ku muhana w'umuntu aho tuza kurabira hamwe imico n'akaranga ku Burundi vy'ukuri neza na neza cameraman sinzi ko umuntu turi kumwe yoba yamufashe neza muri ko muramubona ndi kumwe n'umuvyeyi w'inararibonye aho rero tuvuze ati abavyeyi b'inararibonye tuba twumva ko hariho byinshi dukeneye kuza kumenya surtout ku bajene abakobwa abahungu mwegere nga mutira gatebe muze kandi iki kiganiro muzogikurikirane kuko ningira akamaro kwitwebwa abajene ndi kumwe rero n'umubibi novuga ati ni n'umuvyeyi reka davura mutse n'amahoro n'amahoro mumeze neza tumeze neza ya ramutse abakunzi bazobaze media TV ati ndabaramukize muri amahoro ati bibi arabaramukije ariko ababaza ko muri amahoro yabara amahoro bazokwishura kandi nibakwishura nzokubwira so bibi rero namusanze mu rugo cyambere bibi ndagushimiye ko wampaye ikaze ego ya kubaha ikaze ya rugo n'urugendwa ego na muturiye mbono bwati nagize na agenda musaba ndavuga ati ndakeneye ko tuganira kuko hari byinshi nteneye kumenya narijya abantu bakuze kera hariho byinshi babazi navuze ko tuganira kubijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi aho bibi tugira tumubaze ibibazo bimwe tugenda tubona muri no misi ku bajene aho kera uko tuvyumvisha amatwi yacu batubwira yuko atamwana w'umukobwa yakwiza imyaka 225 bataramusaba mugabo uye na 30 ikabishika bashani baza ko mubibona sinzi nkabibi yotubwira mbega wotubwira impamvu zimwe ziriko ziratuma abakobwa bubu duteba kurongorwa kurutsa kera ko byari bimeze ego turabibona yuko abigeme bubu barateba kugenda mu ngo kera ho bavuga yuko mwigeme afise imyaka 18 abura umutamakazi waho muhira na wamusaba oya batwara wa 15 wa 16 nanje nico gihe nanje nagiriyemwo wagifise imyaka 16 nakwije imyaka 17 mfise ikibondo rero kubo kubera baravuga ngo ubuzima si bwiza ubuzima si bwiza bwo turabibona umwana atagiye gupagasa ngo arondera ubuzima ntaronkwa umukenyezi n'umwigeme nawe yatagiye kurondera ntazoronka wa mufasa wiwe uko bigasa nuko baca umugabo akarondera umugore akarondera bagasira hamwe amabako bakugwabo mbega nkuko bivuze muri iyo myaka birumvikana ku myaka 16 numva ko mengo yari imyaka mike mbega muri ico gihe bagusavye warumva ko woba ushoboye kuba ku rugo none wabimenya gute wabona yuko wewe ntiwamenya ngo mbega urugo rumeze gute wabona umusore agiye akakubaza mukumvikana izo gihe zewe nagenda mu rugo imari byari 5,000 zari inka 4 kimure 5 ubuko hamukagenda ukagubaka rero ariko abo nabo
birakomeye nk'ijisho. bikomeye nk'ijisho gute ama turabibona kwere ko ibintu bitorose mugabo n'imyifato y'abigeme iranagoye. iyo uvuze ko imyifato y'abigeme igoye washobora kudusobanurira? Ndabasobanuriye da nyene kubera abigeme bubu urabona abigeme ni benshi. Se mugabo sindize naho ndize ndumviriza ku telefone nkumva abigeme ko ari benshi gusumba abahungu. Mugabo aje witonza miri binoze mukobwa yitonze akaronko twiwe kimbura kabo murimyi hambre mvuga ni mu gisagara akabo murimyi akitonda karima akaba kabona haje umukobwa ashimirwa ku gasozi. Ashimirwa ku gasozi ni kuvuga ko umukobwa abazi kurima mu babanyi wa muntu akaza kabaza ati mbega uyu mwigeme ameze gute ati uwo mwigeme kuri ni mwiza arakora arakumura aravoma arasenya ibyo byose nibibaranga umwigeme. Mugabo abino nabo bafise imyifato itandukanye. N'impuzu aragenda akayisonesa akayikebera munsi haruguru y'amavi ari kuri kuragenda wa mwigeme ukamwitegereza ati none wa mwigeme kwere none aho we wa mwigeme ndababwira nti amahoro amahoro murakomeye yego mugarigina ngomba tuyage atego none mugabo mbabarire atego none izo mpuzu wayambaye mwigeme woduga ruguru zifise ngo yabibi ngo ntazo yambarira ruguru kuberike ngo yani zaha nyene. None nkabona abakobwa bariranga ntibambara neza nkuko biba bitegezwe. Umwigeme arambara neza kisuganya kagenda kagura ikanzu kwisoko igira hejuru y'ibitsinziri ariko aragenda arabegwa none agende gusa none uwo ni uwo muti rero akagenda agura ijipo ikagera ngaha nyene haruguru y'amavi agura kwa muraba ari gusa ibyo byose karengana nabahe nabo mu nzira mugabo zenderariza abana benshi kandi ubu murabona ko ndetse nta mwana yambara impuzu nk'iyo yambarira ngaha mugabo harumwo ayambara ngaha nyene ariko agiye nko gusenga agenda yikwijije nibwo buzima. Neza cyane nkuko bibeka bivuga ko imico y'abakobwa bakera itandukanye n'abakobwa ba kino gihe aho kera umukobwa yambara kikwiza mugabo bitandukanye n'ubusanga umukobwa ashobora kwambara impuzu iri hejuru y'amavi nkuko ariko arabivuga. Mbega ariko tugiye kubiraba neza urashobora kubona umukobwa yambara neza akikwiza za mpuzu nyene mwariko muravuga mugasanga nawe byaragoranye kugenda ku mugabo. Mbega wewe haba iki muri ico gihe? Uwo mwana kugira ngo agende ku mugabo aragenda nyene mugabo ni wa mwana baba muranze mugari n'urangwa gasanga kuko ubwiza ndibiri ku mubiri aha kwipodora kwifata neza ubwiza buri mu mutima gasanga yaramusimye n'umukobwa mwiza yambara neza bijya nabyo byo kwambara uku hari igihe n'umugabo bipfa n'umugabo akavuga ati jewe ivyo zo kwambara impenera ni wanyu kibura kemera akazitwara gasika mu rugo za mpuza akaziturira. Bibi ariko arabivuga neza no bavuga ati ariko aragaragaza guhanura. Mbega muri ico gihe wavuze ko abahungu wavuze ko bwiza ari ku mutima ariko turiko turaraba ivy'iki gihe umenga abahungu baraba gutya novuga ati bwiza bwo ku maso sindiko ndavugira abahungu ariko turiko turavugana turaza kugenda buke buke nibaza ko ni ibintu tubonesha amaso aho usanga ubumengo aho kuraba umutima w'umuntu umutima w'umuntu yego nivyo uragoye kumenya mugasanga umuntu hanini kinabanza kuraba
araba ubwiza araba umukobwa uko ari sinzi ko abakobwa abagenda gusa reka mvuge ku bakobwa bagenda gusa vraiment nkuko bibiye kivuze mwimkebuke nimba ugenda gusa sinzi ko uri kwerekana ubwo bwiza kugira ngo bagushime none ufatiye kuri kera mwebwe bashimiye iki kuko ubu turabona ko mengo ntabwo bari kubashima ibikorwa nkuko biri mengo bashima ubu bwiza nyene babona ku maso kera basima umwigeme arima asenya avoma kumura imbuga ariko benshi basima umwigeme yagiye muri Saudiya umuhungu akagenda muri Afrika y'Epfo bagahuriza hamwe ya matungo ya bene kuko agiye umwigeme atatafise n'umuhungu atatafise ego bavuga ngo ubuzima butange n'Imana barabaho barabaho nabyo nyene mugabo dusubire twagomba tuze kubahungu nabo nyene abahungu nabo nyene harimo abavuye ruguru bakaza kurondera kuko bantu bose bamanukino bandi bagenda Tanzania bagenda mu za Uganda Malawi Kenya Zambia muri Afrika y'Epfo ndio bigo ndumva bimwe bimenya kasanga aragiye kurondera komba kisinga inzoga n'utundi nyene banwa yayura mu mutwe kasanga umwana aguye uko nyene iyo abandi nabo bakafata amaderedi kasanga imisatsi edata ni benshi muri ampanura zewe amaderedi amaderedi kasanga yasongoze ku mutwe ikibondo ibyo ga nibyo byakuzanya aweme yakaka umwese bamwe ndarabahanura n'impanuro nyinshi ndagomba kuvugira ngaho nabo nyene bahungu bakwiye nabo nyene kwikubita agasi nabo nyene bakabona ati mbega ndagiye kurondera ubuzima ahimbo none ndazanywe n'utuyoga ndazanywe n'ibiki byo mwisi ni byinshi nabo nyene bakisira ku murongo kugira azorondera kanoti azoyibokana n'ubundi umwana kuko ntawibana wenyine atari umuntu nyene yagize ingorane mu buzima neza cyane bibi urakoze cyane kukuntu uri kuragerageza kutwishura kandi nibaza ko nimba uri kurategera neza ariko aratanga impanuro zikwiye aho avuga ati abahungu nabo barashobora kwifata ukuntu bitandukanye ntibaza ko kera ibintu by'amadred atamuhungu wasanga bifise ku mutwe sinzi mbega wowe nk'umuntu wakuze kera ushobora ko hari byinshi cyane dusumba uri kurabaza ko ibi bintu iyi nyifato isigaye iri mu bajene ba kino gihe wibaza ko biva kuki n'ubwisime ubwishireye bitabereye ibyo ntibibereye ariko bene barabona ko bibereye kabisa murabona ni mu mateleviziyo mbona turiko turiko gabi ayo maderede nyene buranda bibona abahungu bagasukisa ikanda ko batagira bagasukisa ibyo byose ndabibona mugabo twebwe ntiharuko twakuranye indero nje gituma twatumye twubaka twavanishijwe n'urupfu gusa ha kandi kabazo ngomba nibarize bibi ako navyumva kera kawewe uhari nibaza ko nagutomboye nibaza kushobora kuza kumpa umuco neza kera bavuga yuko atamukobwa novuga gute umukobwa wabona bakuzanira umuhungu sinzi ko urabona ko ubuye kugira ngo umuhungu ashobora gutwara umukobwa barahura bakaganira bakamarana igihe kirekire bagakorana n'imigambi mugabo kera bavuga yuko nimba ari umuhungu wacu kumukwera gusanga bamuzaniye umugore mbega nawe nibyo byagushikiye ubona ibyo si byasikiye dawe byo ntibyasikiye oya wewe mwarivuganiye n'uwagutwara kwivuganiye neza arasika muhira ndamwakira arazana n'imari arantwara jewe ibyo wapi urakora byagize muramwanze urakorana mariage oya nitwagiye kwa musitanteri none mwaracikiranye twaratsikiranye nyuma tugera kwa musitanteri ego urazi uburyo bwanye bugoye ga kwa musitanteri wacu hari mu Rumonge none mu Rumonge uvuye ahangaha nugusika hehe mu Ruziba urahazi mu Ruziba ndahazi uvuga uva mu Rubiriji ukagenda mu Ruziba
nene wari kuhagenda n'amaguru hari imiduga yari bwabe ariko mwarizerana gute washobora kwemera ko gutwara mutagiye kwa musitanteri ibyo bigiye vuba ibyo ni bya vuba si byakira cyane ya ubu bikaze vuba nandi yaragukwa mukigira mugatwara kuherekeza bawe mukagenda bakabazimana mukajya ku myaka yawe 16 16 na 15 na 14 waragenda ariko gabi tuvugana ukuri ubuye ibi bintu vyogaruka urabona ko abagutwa bishobora ku myaka 14 ukarungika umwana none biravana na nyamwana oya ubu nibyosoboka imyaka 14 15 wapi hari mvugatera tsari kibondo urabona leta yavuze ati mpaka 18 none kubera iki kera ku myaka 14 umukobwa yari yemerewe kugenda ariko ubuye umukobwa ari musi y'imyaka 18 bavuga ko akiri umwana ega aho ntibari bwamenye nyamwana ntirazi ngombe urugo rugora gute na mama wawe nuko kuko nyene yene yarira gusa kwirongera kanoti nabindi neza jane so nkuko nababwiye turi kumwe n'uyu mubibi w'inararibonye nkuko tugenda reka mubaze ikindi kibazo tugiye turaraba urukurikirane rw'ukuntu ibihe bigenda bikurikirana aho mwebwe mwubatse bitandukanye cyane n'ivyo aho umuntu ashobora gukora ubukwe inyuma y'ukwezi nyuma y'amezi 2 ukazamva ngo arawukanya muga mwebwe bitangaje cyane nuko mwashobora gucikirana mukaganda kwikomine mu nyuma kandi mukaguma mubana mukanasazana ariko ubuye tukabona ibintu byinshi cyane bitandukanye aho umuntu ashobora kugira mariage ubwo cisanga inyuma y'amezi 2 inyuma y'amezi 2 barahukanye ho wovuga ati biva kuki muri kino gihe twege twaravumiriya nayo gutwaye anywa inzoga kaguswanira waragenda ahantu kinyegerera akavuga kagenda kuryama ngo ngeragiye kuryama kuguruka ryama twarabigize gute twarabivumiriye ariko umwana w'ubu yamenye isure akamenya kubaho siwo kwisimwako agenda rumurobere siwo kwisimwako ariko twebwe nene wamenya none wamenya kurima no guteka no gusenya no kuvoma none ubu kwati byose umwana muto yabafite telefone egugwa maragine maraki wo mwisima ko umuntu w'umugabo ke muri umuntu w'umusore nagwerekaga yigi bivuze neza bari ntama natufatuzi ariko nabo nta kintu bazi abo abo menga barakarisemo none ngaje ko ndumigeme sidarongorwa nta kintu navuga ngo ndazi kuvyerekeye ivy'urugo ndukunyene naje ndarindiriye kugira ngo ndabiko bizogenda oya bizogenda neza ndavyizigiye Imana izobikora siri Imana imbere wizera Imana nitanga vyose twebwe reka nukuri ngwatuzi ibyo kubaka ngo nibi kuko hari hakimera hari indya hari biharage none tsari kibuze sari giki niwe n'ubuzima bwo buragoye ni bantu benshi yirirwa dasize inkono kuziko niyo mpamvu nakagomba bagenda barikomeje baba bazi ubuzima bibavuze ngo gabuna barobera ngurumva ngo nshobora kumukanga ngo bitewe kera urumva no bw'umugabo yagukubita baratekana nubwo umugabo yaboregwa akagucira amatemo kamwe baratekana hama ukarindira aryamye kwigururira yashingiye ari guhirira kagenda ukaryama none ze mugabo twapfuye iki nawe kwera oza kunzo kumborererwa ngo gwenye byarabahego ariko umuntu yamenyeye kunywa inzoga karurungana mu mutwe ntibihera murabana muko nyene babana wibaruka bakaba mu gukura bakavuga ati papa byo haragura ubuhagarara mama n'ubara umufata nabuna ko turakuze
kusangura murabanye nuko ya bibi ndamushimiye cyane ariko atanga impanuro ikwiriye kubigeme turiko twitegura kuja kubaka izacu nukuri urumva ko bitaye vyoroshe kandi burya nibaza ko ingo za kera natwe twobishobora guca bugufi gatekana kandi narijya na bibiri iravuga umugore nuwo guca bugufi imbere y'umugabo wiwe ariko reka nsubire inyuma gato nibutse ko hari akantu neza tutanogangije nabibi no musi ko namubonye ategezwa kumbwira vyose kugira ngo jewe ubwanje ndakura impanuro nawe uri kuradukurikirana umujene wakura impanuro bibi yavuze ko mu misi ya kera ego hari ibifungurwa hari byo gufungura jewe ngira ngo ndakeka ko arivyo vyatuma abakobwa babatuza kuko nta nzara bari bafise cyangwa ngo bagende hari ya bibi nibaza ko ico cyatuma nyanga abakobwa mwihangana twege nta nzara kwa dufise kabisa hari ndya mugabo n'ubu nahatanzara inzira giriho none wibaza ugiye kubaka nawe usiga iwanyu biriho ibiki bibomborana ibiki byose byo bigutunga mugabo umerewe nabi barakuravuga muhira ati amara tewe kwe ndasonze ndakenye mujyango ukagira cugufasize ariko rero kubaka no kwihangana utihanganye ntiwoyubaka nimba umugabo wabafata utuyoga nimba nyene agira gute urihangana ugatsendagira umutima ukagira ati Mana ko wampaye ibibondo byanje ndabirere sindakurigora bivanga n'abandi bagabo uragoma ngaho kuko baba musimye ubona kandi urugo nuko rumeze ni kwihangana neza cyane mbega wohanura gute nkuko babikunda gushika ugasanga hariho nk'abakobwa kubera ubukene ugasanga umukobwa ariko akweterana n'umuntu w'umupapa kuze kubera ubukene kugira ngo amuhe amafaranga kandi nabo bapapa nabo nyine baduhera impanuro kuko biba birengeye abo duhanura abibuga usanga umugabo yo guhanuye niwe ariko araza muri vya bindi bitagira umutwe n'amaguru abantu wahanuriye aho ndacendo bahanura abo bana ni kuraba ugafata ungana na papa wawe akaba ari we giramutse mubyumva namwe ungana na musaza wawe umukenyeza angana na mama wawe ugasanga uri kuramurebagiza ko ibyo byohagarara umwana akaraba ati uyangana na papa uyu ntidukwiranye umusore nawe akabona ati uyangana na mama ubu ntidukwiranye hama bakiha agateka nibyo byiza nawe ugenda uparamira ngo ujya mbonye umukobwa mwiza woya umuhungu ngo ujya mbonye umukenyezi mwiza kumva angana na mama wawe angana na bibi wawe oya nsano bahanura kweri bigumye nibyo byiza bagira indero niyo nziza ni ati buke busikana musiba ku mugezi attention bibaravuze attention kuba sugar daddy turakoresha term ya sugar daddy niyo imenyerewe muri kino gihe aho usanga umukobwa mutoya cyane afite imyaka 20 naho ufite 25 18 usanga uri kumwe uri kugendana n'ikigabo kingana na sokuru wa motive nuko afite imodoka gwakira kintu cyose nkuko beka bisaba n'impanuro kwihangana kandi muraziye ko umuntu wese yihanganye yama amira ibinoze rero numva no shimira bibi cyane ku mpanuro yaduhaye agerageje guhanura abajene yagerageje kuvuga ku bahungu yagerageje kuvuga ku bakobwa ko twese two kwigenza neza kugira ngo Imana izotugirire neza bibi numva ndagushimiye cyane ko kino kiganiro wamaye yego murakoze nanze kundanira kakantu mvugiyemo murakoze neza kandi mugira amagara meza n'imigisa yego amen urakoze cyane bibi baraduhezagiye kuri Uzobaze Media TV twakira umuhezagira kuko abavyeyi barahezagira sawa bibi nitwagarukana bazo twakira bagagenda mani ngaha namwe muronke abaseri mwe turakikibi kamera bari dakuza aciye yigiye turagiki abagabo urakoze cyane bibagiye avuze ati nzendo nk'umugabo n'ukuri ubu n'umukenda bakiriye tuzosubira nawe utaha ciao